Itangazo ryo kuri ubu wa kabiri igenekerezo ya 2024 nzero umwaka wa 2017 mu bucagucagu bw'uno munsi wa kabiri mu ntara ya Muyinga hafi y'ikambi ya Mukoni bita ka Muyinga humvikanye amasase hari hafi isaha 8:30. Ayo masase ico yoba yavuye ko sikindi hari abasirikare basanzwe bakizura mu bikorwa byabo bya minsi yose. Muri uwo mwanya niho hariho ababumvise uwo mugwi urakizura haba yaciye arasatumiriza ikambi kugira ngo ahagarike abasirikare ntibabandanye ico gikorwa kubera ubukerebutsi bw'abasirikare bacu baciye bamwihoza. Yari umurashi w'inkoho imwe, baramwihoza amubandanya arasa gushika isaha 10:30 niho abanyagihugu bose hamwe n'abapolisi baciye batangura kuzibira amabarabara n'amayira yose ava muri ico gice canka sohoka ava Muyinga. Baca bukeye baca bose barakizura bari hamwe. Igihe cy'isaha 12 ivyari bimaze gutorwa nibi bikurikira: hariho inkoho zine, harimo iyoye yarashe zo mu bwoko bwa Kalashnikov, hariho inkono zazo bita chargeur 10, hariho amagrenade 2. Muri abo nabo baciye bata izo nkoho bari bafise, basanze bari na kumwe kuko abanyamuyinga barazinanye. Hamaze gufatwa 5 kuko babuze isaganizo iyo baje niyo bava. Ubu bakaba bari mu minwe y'inyamaramabi kugira zibandanye amatohoza. Uko vyagenze rero nuko twibaza yuko bari bafise umugambi wo kwiba mu micungararo, babuze abajejwe umutekano kubatesha kuko nkuko nabivuze harashe inkoho imwe gusa itumbereza kw'ikambi naho abasirikare bariko barazanana. Nta na kimwe cahononekariye, haba ku ruhande rw'abajejwe umutekano nta wakomeretse nta n'uwapfuye. Eka mbere nabo bariko barideveza muri ico gice nta n'umwe yakomeretse kiretse abo 5 bamaze gufatwa kandi bose barakomeye.